Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka ahanini ku kibazo c'imigendane n'ayandi makungu, aho tuza kugaruka n'ubundi kuyugarwa ry'imbibe z'igihugu c'u ndetse n'igihugu c'u Rwanda ndetse n'ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo kwirukana abanyarwanda bose baba canke bakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Martin Niteretse ubwiwe ari mu bisabye ababura amatari ngo bamukorere intonde z'abanyamahanga ba mu Burundi ngo barazimuhaye. Izo rero akaba arizo bariko barakoresha birukana abanyarwanda baba mu gihugu c'u Burundi ndetse bakorera ibikorwa vya misi yose mu gihugu c'u Burundi. Amasoko yacu akavuga ko mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura abanyarwanda benshi bariko barahagarikwa mu mukwabo w'igipolisi. Ni mu gihe amakaritiye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura abamwo abanyarwanda benshi ari nayo ariko arakorerwamwo imikwabu gushika kuri ubu. Abanyarwanda benshi bamaze gusubira iwabo mu gihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yo yabujije abanyarwanda kuja mu gihugu c'u Burundi kubera ibiriko birashikira abariyo nabo batari bataha gushika magingwa ya. Nako kandi muri aya makuru tugiye kugaruka vyinshi ku vy'ingingo ndetse n'ivyo igihugu c'u Rwanda coba catangaje. Nako kandi umuvugizi yungirije w'igihugu c'u Rwanda nawe ibi yaje abishimangira. Nako kandi murano makuru tuza kubabwira ingene mu ntara c'ibitokeho ibintu vyahinduye isura cyane kuri aba banyarwanda n'ubundi babarizwa muri iyo ntara, aho 50 bamaze gufatwa bagapfungwa, 38 muri abo bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi k'intara, mu gihe abandi 12 bo bapfungiwe muri komine ya Rugomba hakaba ari mu ntara ya Cibitoke. Nubundi ibi biri mu bibaye inyuma yaho leta y'u Burundi itangarije yuko atamunyarwanda yipfuza ku butaka bwayo kubera ko ngo Kagame ariwe mubanyi mubi bafise. Uyu mwanzuro y'ingingo rero yafashwe na leta y'u Burundi ni nayo yatumye abategetsi b'u Rwanda nabo bava mu gacerere bakavuga ivyo babigiye. U Rwanda rwo rukavuga ko nubundi abarundi babarizwa muri ico gihugu bobandanya akazi kabo ka misi yose ko rwo rutiteguriye gusubiza mu ndumane ku vyo Burundi buriko bukorera abanyarwanda baba i Burundi. Murano makuru ni vyinshi tugiye kugaruka ko kuri no ngingo yo kwirukana abanyarwanda bakora mu Burundi kandi baba mu gihugu c'u Burundi. Tuze no kugaruka ku vyo biri mu ngingo yatangajwe n'umuvugizi wungirije wa leta y'igihugu c'u Rwanda Maître Alain Mukurarinda mu kiganiro yariko aragirana n'abamenyesha makuru. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza no Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira, abanyarwanda 50 barafashwe mu ntara ya Cibitoke barapfungwa. Abandi nabo bo mu gisagara ca Bujumbura bariko barakorerwa ruhigi rudasanzwe. Ivyo bikaba bibaye nyuma yaho leta y'u Burundi ifata ingingo yo kugara imipaka yose y'ahantu rubibe n'igihugu c'u Rwanda, ndetse ikaba yaranamenyesheje ko itagikeneye abanyarwanda baba ku butaka bw'u Burundi ko umuti wabo ari ukubirukana. Nkuko ikimenyesha makuru kimwe gikorera mu Burundi kibivuga, ngabo banyagihugu bakomoka mu gihugu c'u Rwanda bagiye barahagarikwa n'urwaruka rw'imbonera rwegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD mu burere nka bwose bagiye barafatirwamwo. Ku munsi wa 4 no wa 5 w'indwi iheze abandi banyarwanda 46 barirukanywe bavanywe mu gisagara ca Bujumbura basubizwa mu gihugu cabo c'u Rwanda. Mu gihe kandi abandi banyarwanda batari bamenyekana igitigiri boba nabone barahagaritswe mw'iyi minsi heze muri komine Mabayi kugira ngo nabo babasubize mu gihugu cabo c'u Rwanda bave ku gataka k'u Burundi kuko batagikenewe n'abategetsi batwara igihugu. U Rwanda rwo mu gutanga inyishu kuri iki kibazo rukaba rwaravuze ko rutiteguriye gusubiza mu ndumane ingingo iriko irafatwa n'u Burundi.
ndetse n'ivyo bariko barakorera abanyarwanda baba i Burundi mu ntara zose zigize igihugu zitandukanye. Leta y'u Rwanda yo igahumuriza abarundi baba mu ico gihugu ko atangorane bazogira bitewe n'ingingo iheruka gufatwa na leta y'u Burundi yo kugara imipaka yose yihuza n'ico gihugu kibanyi. Ivyo u Rwanda rukaba kandi rwarabitangaje nyuma yaho umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse hamenyeshereje ko abanyarwanda benshi baba mu Burundi bahagaritswe ndetse bongera barirukanwa ku butaka bw'u Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, Alain Mukurarinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ati mpumurize abarundi baba hano mu Rwanda bo baryame batuze bakora akazi kabo, ushaka kuhaguma ahagume, ushaka kwambuka agasubira iwabo agende, kuko u Rwanda ntirwapfunze umupaka, ariko ntihagire ugira ikibazo canke ahungabane ngo nuko leta y'u Burundi yavuze ko abarundi bagomba gupfunga imipaka yabo. Amasoko yacu akavuga ko mu gisagara ca Bujumbura haba ari abanyarwanda benshi bahagaritswe mu mukwabo wakozwe n'igipolisi. Amakaritsiye yo mu buraruko bw'igisagara bamwe abanyarwanda benshi akaba ariyo yanakozwemwo uyo mukwabo. Bamwe mu bafashwe bakaba bari bafise ubwoba ko bashobora kwicwa n'iperereza nk'uko bibandanya bivugwa n'iki kimenyeshamakuru. Naho kandi utatomoye neza ko ico kibazo umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko EAC wo usa na wone wagize ico uvuga kuri iki kibazo ku ngingo yafashwe n'u Burundi yo kugara imipaka yose bahuza n'u Rwanda, aho uhamagara ibihugu vyose vyo muri uyo muryango bitumvikana kwama na ntaryo bikurikiza uburyo bwo gutatura amatati busanzwe butegekanywa n'iryo shirahamwe mbere yo gufata ingingo. Kuri iyi ngingo irabana n'iyugara ry'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, ni vyinshi biriko biravugwa cane cane biturutse mu bategetsi. Mbibutse ko igihugu c'u Rwanda co cabujije abanyagihugu baco bipfuza kuja mu Burundi. Akamo katewe na leta y'u Burundi gakurikiye yugarwa ry'imbibe vyakozwe n'abategetsi b'u Burundi kw'igenekerezo 11/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Kigali yo igahanura abanyagihugu bayo kutinjira mu Burundi ndetse ikanahumuriza abarundi baba mu Rwanda, igasaba abategetsi b'u Burundi gucungerera umutekano abanyarwanda bo bari mu Burundi. Leta y'u Rwanda yari yagize ico ishikiriza mu mushuhirano bimenyesha ko yamenye biciye mu binyamakuru iyi ngingo yo gusubira kugara imbibe zabwo n'ico gihugu kibanyi. U Rwanda rwo rukababazwa nuko ivyo bizogabanya uruja n'uruza rw'ibintu hagati y'ivyo bihugu bibiri kandi ihonyanga amasezerano yatewe ko igikumu n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ivyo bihugu bibiri bivukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini birimwo. Ku wa gatanu ku muhingamo abategetsi b'u Rwanda baragabishije abaturuka muri ico gihugu. Abanyarwanda ngo baringa bategerezwa guca babitahura kandi vyihuta mu gihugu gitangaje ko kitadukeneye nta kujayo, mwirinde kandi mufate ingingo zibereye. Bikaba vyaramenyeshejwe n'ubundi n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Maître Alain Mukurarinda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Guterana amajambo mu gihe Uburundi bwirukanye abanyarwanda batari munsi ya 10 ku wa 4 w'indwi iheze, ndetse n'abandi bakaba bariko barahambezwa utwabo ngo basubire mu gihugu c'u Rwanda. Bati ntidukeneye abarundi aha mbere abari ku butaka bwacu twarabirukanye, niko vyari vyatangajwe. Murantunge ntidukeneye abanyarwanda mbere abari ku butaka bwacu twarabirukanye, ariko vyatangajwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse w'u Burundi igihe yatangaza iyugarwa ry'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse n'imbibe z'igihugu c'u Rwanda ko atamigenderanire izosubira kubaho. Ati nari nasavye babura amatari bankorera icegeranyo c'abanyamahanga ba mu Burundi barakimpaye, naco turiko turakorerako kandi biriko biragenda neza. Nubwo atatomoye ibitigiri, amasoko yemereye ikimenyeshamakuru igihe.com ikimenyeshamakuru ku buhinga ngurukana bumenye mu gihugu c'u Rwanda ko abanyarwanda batari munsi ya 30 bashikirije abategetsi b'u Rwanda bashikirijwe abategetsi b'u Rwanda vuba aha ku rubibe rwo kuruha. U Rwanda rugasaba abategetsi b'u Burundi
narwo gucungira umutekano w'abarwo bari ku butaka bw'u Burundi. Ati bakora intonde canke bareke, babishake canke batabishaka, byose ntibibuza ko Burundi butegezwa gucungera abo bantu baba Abanyarwanda canke abandi banyamahanga. Nta n'umwe yategerezwa kugira umutima uhagaze, akaba ariko vyatangajwe na Maître Alain Mukurarinda. U Rwanda rwo rukavuga ariko ko rwatangajwe n'uko Burundi butabwiye mugenzi wabo ngingo yafashwe biciye mu nzira zo hagati y'ibihugu, ariko rukavuga ko rwiteguriye ku biganiro byose bishoboka ku neza abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri bagwa mu mporero ikomeye. Yishura ku bibazo vy'abashingamateka kuri uyu ku wa gatanu, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Robert Shingiro yavuze ko ubwigenge bw'u Burundi butuma igihugu gihitamwo uwo kigiranira ubucuti canke kikareka. Agashimangira ariko ko adategerezwa kwisigura ku ngingo yafashwe yo kugara canke kugurura imbibi, ariko yatangaje ko indege zija mu bihugu bibanye harimwo u Rwanda zo zibandanya zikora akazi kayo ka misi yose. Nguko rero uko ikibazo cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi cifashe. Ni nako kandi tubibutsa ko indongozi z'u Burundi zatangaje ko zahagaritse ubucuti bwose na Paul Kagame mbere yo kugara imbibe. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse ati Paul Kagame ni umubanyi mubi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda twarahagaritse imigenderanire yose nawe, gafise imigambi mibi, habitse inkozi z'ikibi zitera Burundi, inkozi z'ikibi zose zica mu gihugu ciwe, akaba ariko yamwagirije. Kubw'ivyo avuga, Abanyarwanda benshi nabo akaba ari nabwo baba baratanguye kwirukanwa muri ico gihugu c'u Burundi. Bamwe bati ingaruka ntibazi ico bagiye gukora, ati ntituzi uko tuzogirana n'abakiriya bacu. Imodoka yanje yarahagaritswe, biba ngombwa ko dusubira inyuma mu gihe twari twegereje urubibe rwa Gasenyi Nemba mu buraruko bw'u Burundi. Bivuganwa n'akababaro n'umwe mu bafise ishirahamwe ryo kunguruza abantu baca i Nairobi Bujumbura baciye mu Rwanda. Abanyarwanda benshi n'abanyekongo baca ku rubere rwa Ruhwa mu buraruko bushira uburengero nabo barazibiwe mu gihe bagomba gutaha iwabo, co kimwe n'abarundi bari bagiye mu isoko mu Rwanda. Akaba ariko abamenyesha makuru bavuga ati turababanye, ikituraje ishinga co nyene no kubana neza n'Abanyarwanda. Niba bategetse bafise ivyo bapfa ntibabitorere umuti bonyene, batiriwe baradutera amagorwa. Ibi akaba ari bivugwa n'umwe mu badandaza bo mu ntara bo mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Uyu ndati turi mu mwiheburo, twashobora kubeshwaho n'uru rudandazwa ruto twakora ngaha. Akaba ariko umukenyezi atembereza ivyamwa ku rubibe rwa Ruhwa avuga. Abandi badandaza bo bakavuga ko babajwe n'ibiriko biraba. Abantu bugaraniwe ku rubibe rwa Ruhwa harimwo abakenyezi bakuze bahamaze ijoro. Umwe ati umwigeme wanje abagwa kuri uyu wa gatanu, nari naje gutora mukuru we kugira ngo azomugwaze, none raba batwugaraniye ngaha tutanategujwe. Akaba ariko bivugwa n'umukenyezi akuze w'umunyarwanda. Kubwo aho zarongoye inama nshingamateka Leonce Ngendakumana, iyo ngingo irashobora gutuma imiryango ikena. Ati birababaje ariko novuga ko vyaboneka wumvirije ijambo ry'umukuru w'igihugu mu mpera y'umwaka weze. Niko bivugwa na Leonce Ngendakumana abona ko ingingo nk'iyo itorohereza abanyagihugu baba ku mbibe z'ivyo bihugu bibiri. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi n'amakuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no mpuza